wumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro ndi niteka ntangere ryo guha ikaze nguze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni 36 kikaba 15 c'ivyigwa vy'imigenzo ni ca gatanu c'ivyigwa vy'amayagwa mu ntambuko y'amajambo gishinga ntahe. Ni cigwa c'imigigwa yo guka umugeni mu ntambuko y'urubanza rw'agatutu canke ugusasigwa ibirago. Ikivi c'imigenzo kandi ikivi c'amayagwa, isemo ya kabiri y'imigenzo, imisi mikuru, isemo ya mbere y'amayagwa, ijambo rya gishinga ntahe mu misi mikuru, isize ya gatanu agatutu ariko gusasigwa ibirago, iburi rya mbere intangamarara, umuvyuka wa mbere indimburo y'agatutu canke ugusasigwa ibirago, umuzi wa mbere agatutu, agatutu gacagagurwa a integuza, ka inyitangizo y'amazina y'umugwi w'12 w'ibintu bivuzwe mu mvugo isanzwe, agaciro, akabanga, akadenderezo, akayabu, agakarabo, akaboko, akagore. Mu nyubako y'amazina iyo nyitangizo ni ka, mugabo mu mvugo n'inyandiko ibaga kuko ijwi ke ryakurikiye ijwi rigumye ari ryo te rica riroroha. Tut itsizo ry'irivuga gututa kuko tuvuga gututagira. Agasozo k'igikenurwa kirivuga gututa. Amajambo 19 y'itsitso tut: abatutuzi, agatutu, bututuzi, gututura, gututurana, gututuranira, gututuranisha, gututurira, gututurisha, gututurishiriza, gututurishirizwa, gututurwa, gututuzwa, ibituturwa, igitutu, igituturisho arico urukero canke umuhoro, kwituturira, kwituturisha canke kwituturishiriza. Umuzi wa kabiri indimburo y'ugusasigwa. Ni integuza, ku inyitangizo y'amazina y'umugwi 15 w'ibintu nyawibonekeza nk'ugutwi, ukuguru na nsigarabwenge, ukwiyumvira, ukuntu. Sasi itsitso ry'irivuga gusasa mu nyubako y'amazina iyo nyitangizo ni ku, mugabo mu mvugo n'inyandiko ibagu kuko ijwi ke ryakurikiye ijwi rigumye ari ryo te rica riroroha. Ingobotozo ir gwerekereza ikibanza, ikiringo n'umuntu. Ingobotozo y'imero mugigwa a agasozo. Amajambo 29 ajanye n'itsitso sasa. Amasasa, gusasa, gusasana, gusasanira, gusasika, gusasikanira, gusasikira, gusasikigwa, gusasirako, gusasigwa canke gusasigwa, mugabo gusasigwa ricari ibindi rivuga, gusasisha, gusasishwa, gusasura, gusasurira, ibisasizo, insaso, isaso, kwisaso mu gihe tagetumwami n'abagabo, kwisasa, kwisasikira, kwisasira, kwisasirako, kwisasisha, kwisasishira, kwisasurana, kwisasurira, kwisasurirako, ubusaswa n'umusashi. Umuzi wa gatatu indimburo y'ibirago. Ibirago ni i integuza, b inyitangizo y'amazina y'umugwi 8, rag itsitso ry'irivuga kuraga ryumvikana uryongeyeko ingobotozo ugacuronka irivuga kuragama ari ucuronka n'amazina amaragamo n'ibindi, agasozo. Indimburo y'ijambo ibirago. Ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, n'ubwa kane, n'ubwa gatanu, n'ubwa gatandatu. Karago ni muri komine Busoni mu Kirundo, ni habiri muri komine n'intara ya Cankuzo, ni muri komine Gahombo mu Kayanza, ni kandi habiri muri komine n'intara ya Kirundo.
indwi, munani, cenda, cumi, gushika ku 34, na gatanu, na gatandatu, n'indwi. Murago. Murago ni komine Buhiga Ikarusi, ni habiri muri komine n'intara ya Bururi, ni muri komine Butihindi Muyinga, ni muri komine Gahombo mu Kayanza, ni muri komine Gashoho i Muyinga, ni habiri muri komine Gasogwe i Muyinga, ni habiri muri komine Gatara mu Kayanza, ni muri komine Giharo mu Rutana, ni habiri muri komine Gihogazi Karusi, ni habiri muri komine Gisuru mu Ruyigi, ni muri komine Gitaramuka Karusi, ni hane muri komine n'intara ya Kayanza, ni muri komine Kiganda i Muramvya, ni habiri muri komine Makebuko i Gitega, ni habiri muri komine Muhuta i Bujumbura y'Imihana, ni habiri muri komine Ndava i Mwaro, ni muri komine n'intara ya Muyinga, ni muri komine n'intara ya Ngozi, ni muri komine Rusaka i Mwaro, ni habiri muri komine Vyanda i Bururi. Iburi rya kabiri, ivyaba imbere y'ugusasigwa ibirago canke agatutu. Imbere y'uko urubanza rw'agatutu canke gusasira ibirago ruba, haba habaye ibikurikira. Ubwa mbere, umusore yabageze mu bigero ari gikwerere, umukobwa nawe aba yarakumahaye. Ubwa kabiri, umusore yaba yarabonanye n'umwigeme canke umuryango wiwe woba warabonye ahantu hari umwigeme basanzwe bahana abageni. Itegereze neza ya mbere, imiryango yose ntihana abageni, igituma nuko haba harabaye nk'ikintu gituma imiryango idasabana abageni. Ivyo nabivuze mu biganiro biheruka. Ubwa gatatu, haba harabaye imigigwa y'ukuresha. Ubwa kane, haba harabaye imigigwa y'uruvugano. Ubwa gatanu, haba harabaye imigigwa y'ukwimenyekanisha. Ubwa gatandatu, haba harabaye urubanza rwo gusaba irembo. Ubw'indwi, haba harabaye urubanza rwo gukwa. Ubw'umunani, haca haba rero urubanza rw'agatutu ari rwo gusasigwa ibirago. Iburi rya kabiri, abaza mu rubanza rw'agatutu canke gusasigwa ibirago. Ubwa mbere haraza abavyeyi b'umusore, haraza kandi n'umuryango wo hafi. Aho nukuvuga se wabo, nyinabo, inasenge, umuraganyi w'umusore. Nta mushinga ntahe yakenegwa. Haca hagenda umukunga kiri mu mutamana ataraho umushinga ntahe, niwe yavuga ijambo ngo abe arimenyereza. Aba kabiri baza abasore burunganwe rw'umusore baba bashika nka 200. Abakobwa bavukana n'umuhungu n'abandi bo mu muryango bashaka kuja muri urwo rubanza ntibajana, bazinduka baja iyo basasigwa ibirago. Abasore bakabasangayo. Umuvyuka wa kabiri abasangwa bibugeni, ibukobwa, ibugore haba hari. Ubwa mbere na mbere umukobwa, se na nyina, se wabo, nyinabo, inasenge n'umuraganyi w'umukobwa. Umushinga ntaha kenewe, haca haza umukungu akiri mu mutamana. Haraza kiranga Imana kuko niwe yaba ajejwe ingene ibirori bigenda. Ubwa kabiri, abakobwa burunganwe rw'umukobwa. Abasore bo mu muryango w'umukobwa batumiwe ngo baje ku rubanza rwo gusasigwa ibirago, baja gutegerera abasore bazanana mu nzira. Bakaza bonyene. Abasore nibo baza bonyene. Umugore yazanana n'umusore yaba ari nyina wiwe, inasenge canke ari nyinabo gusa. Itegeze neza ya kabiri, haje abasore 200, haba hariho nk'inkumi 200 nyene. Haje nk'abasore 12, habwiza kuboneka inkumi 12 nyene, maze bakaza kuba urunganwe, nta gihagwe cabamwe. Iburi rya gatatu, imigigwa y'urubanza rwo gusasigwa ibirago. Umuvyuka wa mbere, indangura kintu y'ugusasigwa ibirago. Iyo urubanza rwo gukwa rwaheze, haba haramukiwe urubanza rwo gusasigwa ibirago. Abantu benshi bararusimba. Muga mushikanje yitwa Ndindayaha Olympique bararumugiriye, arico gituma ndabizi gusumba. N'urubanza rw'uko umukwe aza ngo bamushimire, bamukenguruke ko yakoye, gutyo akaba kuyishamba ku rugo. Uribuka ko umukobwa agereranywa n'ishamba kuko iyo asaziye iwabo yagwa mu gahundwe kari mu ishamba. Haca haba impinyanyuro y'injaniranyo, ariyo kandi yitwa inyitiriro y'umukobwa n'ishamba. Uwo mukobwa apfiriye mu ishamba aciye ikivu canke acika ivyatsi by'iryo shamba. Mugabo hakuvuga utwo tuvu yavuyemwo abora,
bene amagufa yiwe baca bavuga ishamba ko ryakabaye. Ni kumwe umuntu avuga ngo nguku kuboko rero, ha kuvuga ngo ngiyi inzoga iryoshe. Baba bavuga ukuboko k'umugore yenze inzoga, ha kuvuga inzoga. Kandi ha kuvuga uwo mugore yenze iyo nzoga, baca bavuga ukuboko kwiwe. Nuko usanga umuntu avuga ngo ngiye kunwa icupa, mugabo nta muntu anwa icupa, anywa ibintu biri mu icupa. Nuko rero umukwe aba ari ubukijije umuryango w'umukobwa ishamba botayemwo uwo mukobwa, ha kuvuga uwo mukobwa. Urubanza rwo gusasigwa rwakunda kubera izimvo. Ubwa mbere na mbere, iyo ari umuryango witaho imico kama ugakurikiza imigigwa y'imisi mikuru ata numwe uvuyemwo, ntahi wacu turakurikiza imico kama y'abarundi. Ubwa kabiri, iyo ari ugushimira umukwe ajumbuye umukobwa yariko arasazira iwabo. Ubwa gatatu, iyo ari umugererwa ahawe umukobwa wo kwa sebuja kuko atawo mukoye kubera imvo iyi niyi, canke uwo mukobwa bakamuha umugererwa kuko sebuja yamukunze agashaka rero bungu bumwe. Ivyo rero babigira kugira ngo amutere iteka ntiyigera abona yuko ari umukwe agufirijwe. Ubwa kane, iyo ari umusore akoye umukobwa atwaye igitwarire c'uwundi muntu, ivyo vyaraba umukobwa agakundana n'umuhungu mugabo kumvo zitazwi agakomeretswa n'uwundi muhungu. Yarakobwa akagenda akavyara, hanyuma umwana akazojanwa kwa se. Vyarashika ni wagomba n'uwo mwana akabandanya aba kwa nyina, mugabo icazira kwari uko ahatorana. Mugabo hariho n'indi miryango usanga baca bamugumana mbere no gutorana agatorana, mugabo mico kama y'abarundi ntaheza ngo atorane. Ubwa gatanu, iyo ari umusore w'ingurukizi maze imiryango yakoranye ngo imuhe umugeni kandi atagira inkwano, ni kwa kundi kumugererwa aheza agahabwa umugeni na sebuja. Babigira ngo ntazokwigere yisubiza hasi, bamutera iteka ritegwa abasore bose. Umuvyibuka wa kabiri, imigigwa rero. Navuze ko ari umunsi mukuru wo gushimira umukwe. Nta kindi caba cajanye umukwe n'abataje ubwo bukwe atari ukurya, ukunwa no gutamba be no kuvyina. Yarahabwa iteka bikaboneka neza. Basaza ibirago aza gucako kuva kw'irembo gushika hari urugambiriro. Ubwa mbere, kuva kw'irembo basaza ibirabirabi. Ibirabirabi n'ibirago vy'amahuba. Mu rugambiriro nta shinge basezera. Igituma nuko ishinge rinyerera kandi bahava batamba, bahava bavyina. Haba hari ibirago bijishishijwe ubugwegwe canke ingagari gusa. Vyaba ari ibirago vy'ubukaze bisa neza. Uwo binaniye yapfuma akoresha ibigara canke agakoresha ibirago vy'ibitoketoke, nukuvuga vy'imigongogongo y'ibitoke. Mu bisagara vya Bujumbura na Gitega kumbure, abantu b'abayisilamu baca bakoresha hagukoresha ibirago, baca bakoresha imikeka. Baca bakoresha imikeka nk'umukeka wiwanje, kwari ukubereka gusa ko mu gisagara hagusasa ibirabirabi canke hagusasa ibirago vy'ubukaze, baca basasa imikeka. Hariho n'abasasa ibigara bikaca biba ari ibirago vy'impimbura canke urufunzo. Ubwa kabiri, bashize ni kwa kundi nyene umuco kama usaba ko babakirira amagaba, barabicarika mu rugambiriro. Ingene bicarikwa, abakobwa bicara ukwabo, abahungu bakicara ukwabo. Mugabo babigira uko bahava bavangana kandi bakicarana kuko bariko baratamba bavyina baryohewe. Ubwa gatatu, barabagaburira bakabaha inzoga bakanywa. Indya n'inzoga vyaba ari vyatererewe n'urungano rw'abakobwa. Umukobwa ataronze ivyankenerwa yarabwira umusore akamuterera. Yarashobora nko guha bashikibe ubumera, ifu canke imfungurwa mbisi bakajana iw'umugore. Aho naho umusore yatererejwe yarashobora kuca agenda mu basore nkawe akaca baterereza, uko biri kose n'urunganwe rwagira ugo rubanza. Inzoga umusore aterereye zagenda mu gitondo, bo bagenda nka saa sita ataki na kimwe bafise. Ubwa kane, ijambo ryavugwa n'umukungu wo mu basangwa ryaba ari ryo gushima kubona uwo musore yigoye agaheba imyitwariko yararimwo yo kwitegurira ubugeni mugabo akitaba ubutumire. Yarashima ko asanzwe ari umuntu w'indansa kukaba nkako none yitavye akamo kandi adiririwe.
arasaba abashitsi ngo bashime uko basanze kuko ntibokwiyobagiza ko baheruka urubanza rw'ugukwa rwasaba indinganizo imyiteguro n'uburyo bwinshi. Mu guheraheza aributsa abasore bazananye n'umukwe ko hari habigeme beza cane bariboye ko atankeka rero ko hatobura urundi aza kubona umwigeme hanyuma akamugomwa hanyuma akazomukwa. Ubwa gatanu ijambo ryishurwa n'umukungu w'abashitsi aribo bakwe. Arashima umutima w'ubumwe akavuga ko ari ibintu by'agaciro kubona barabonye ko umusore atari yasomye ngo yisanzure mu rubanza rwo gukwa. Nari nabivuze ko ni urubanza ruba baheje gukwa, mugabo ko gukwa haba hari utuntu twinshi bashaka ko umukwe nawe asome ahimbe. Kanatsinda ntiyarazi ko amutahira, uwo ni wa mukungu abandanije ijambo, ari naco gituma baciye bategurira akandi karyo uwo musore ngo aze kwidagadura. Ivyo nivyo gushimwa. Aravuga ko nk'uko bimenyerewe nta ngorane basanzwe batera, banywa neza ntibamena umukenke. None rero barabandanya bahurukanywa. Uwo mukungu mu mpera aributsa abakobwa bitavye urwo rubanza ko abasore beza bibukwe nabo nyene bashitse. Ntihabure ubugomwa ngo nta basore bariho, ntihagire ubushimwa ngo babazaniye imicaca. Itegereze neza, jewe naratashe urubanza muri Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, natumiwe n'uwitwa Nzisabira Eric akangira umuntu avuga ijambo. Muri urwo rubanza harabaye agatangaza. Eguwo Emmanueline twaramutahanye ari ngahi Ottawa, mugabo no kubwira ko hariho n'uwundi yamaze gushika, hariho nabandi babiri bari mu nzira. Abasore bo ngaha muri Canada bamaze kugomwa kandi babagomwe muri urwo rubanza. Ubwa gatandatu ijambo riheze kandi ryabari gufi cyane, abakobwa baratangura bagatera imbyiro bicaye. Uruvyino rw'abakobwa ruheze hakaba urw'abahungu nago, hanyuma bagatera uruvyino baza baritabirana. Ni nka kwa kundi nguraho runyenyeri wari wambaye, runyenyeri ni gwiza wari wambaye, uraho runyenyeri wari wambaye. Ni kuri urwo ruvyino baca bava hasi bakagakunyura. Rero abasore n'abakobwa barandama bagatamba, inkukuri kava hasi uguya rukabira. Abakobwa barashobora gutambana n'umusore bashaka, mugabo umukwe nta wundi amutambisha ataruzo umugore wiwe. Co kimwe n'abahungu baratambana n'abakobwa bose bashaka, mugabo umusore yaje gusasigwa ibirago n'umukobwa yashashe ibirago nibo batambana bonyene. Baguma batamba banywa gushika mbere no kubarirwa bakaboregwa. Itegereze neza ya kane, nuwo muco abanyagiheta bagumanye mugabo kawuhindura gatoye. Iyo twige mu giheta tugiye gukwa, abasore mu giheta baratwara radio ijamwo cassette canke CD. CD nkeka je ndayita ikigata, kubera ko iba ivuga umwanya munini. Batwara ibuye ry'imodoka rikaba riryo riyivuza ijoro ryose. Ncaruka twatwara amabuye y'imodokari abiri ari hamwe, rimwe ryo kwanka. Mbere twatwara n'indi radio ari hamwe, imwe yo twankira tukaba dufise yo dutamba. Naho mubona uwo muhungu wanje, umusore wanje Parfait representant bonwa, namuhaye radio mvuza. Iyo ni radio naguze nshitse ngaha mu 2001, no biracavuga, iravuga neza cyane, ivugana umutima munda. Nico gituma nayimuhaye ngo ayiterure byitwe nkuko umengo nawe agiye gukwa. Ndakubwiye ko twatamba imishatsi yose igahinduka igasa n'inginagina, hanyuma tugaca tuja hanze gufata akayaga. Umusore ajana n'umukobwa, umukobwa ajana n'umusore, bakagenda barayaga. Ariho mbere baca batangura no kureheraniriza. Ari nabivuze umukobwa mwiza abasore baramukurakuranwako. Umwigeme akirinda kwanka kuganiriza umusore n'umwe kuko gwaba ari urubanza rwo kwiginana no kunezerwa. Umusore yagomwe umukobwa yaraheza akabandanya ikiganiro n'urubanza rwaheze. Ni imwe nababwira tuzobona mu rubanza rw'ubugeni, aho ino mu mahanga mbe no mu Burundi nabonye barabitanguye, aho baza imbere y'umugeni hakaba hari umungu n'umukobwa baje baratambana, bajya naho nyene barateba bakavamwo ikintu. Urubanza rero rwaryoshe gose, baraheza bagataha mwijoro batikoma kubera uburuhe bwo gutamba no kuvyina. Ni washaka mu giheta ingwano yarese twe twaratamba n'ijoro ryose kuko n'indege irasha. Ubwindwi barushe
niho urubanza rwahera. Imigirwa ni yayindi nyene, baraheza bagasaba amagaba. Gusaba amagaba nico kimwe no gusaba inzoga y'amagaba. Baraheza bakayibima bababwira ko bobandanya bayaga, babandanya bavyina, bagatera ijoro ijambo, hanyuma bagateba mugabo iyo nzoga bayitanga. Abashitsi mu nyuma bagasaba inzoga y'agashingura cumu, naho nyene bakayizana. Itegerenzeza ya gatanu, muri urwo rubanza nibwo bwonyene atanzoga batekerera abaje mu rubanza kuko ntazo babazanye. Mugabo ku rugo rwifise canke rwiteka barazibaha nyene bakazitahana. Igituma nuko babura uwo bayiha, kubera ntibari kuyiha se w'umuhungu canke ngo bayihe umusore canke ngo uwore baca bayiha yacaba wa mukungu no yaca yitwara. Umuzi wa gatatu ugusezerana. Kubera utuyoga akaraza n'ikiganiro, hari igihe vyagora ingene abahungu n'abakobwa basezerana, baguma bayaga bavugana utuntu mu gutwi gutyo. Naho rero babandi bakuze baca rero bababwira babakebura kugira ngo baheze batahe. Nohera heza ngira nti hajya kwisi nimagiriranire, n'Imana tuyikunda ngo tuje mu ijuru. Ko nkwigishije nawe mfasha. Nufyo ndaho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije. Nufyo ndi kugakengeri ngo umenyeshwe zina munsi nigishije. Nusangize abandi kicigwa ngo ntuce ubwenge wenyene, kanatsinda akamenya umwe kabimfa gusa. Nushime kuko nigoye ndakwigisha atana umushahanda kwatse. Nunsange kwikete muravyo ica abarundi akabehegema irakabungu kome ngo nterere canke uhira amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi, umwana canke umusongwe ntafatiro Patrice, ndagusezeye nguhezagira nti urakagira impundu n'impuzo, urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryufufahariza. Ariko yamara niwe buri umusore urakagira nawe urubanza rw'ubusasi bw'ibirago, nawe niwe buri inkumi urakagira urubanza usasi ibirago, niwe buri se w'abana urakagira urubanza umuhungu wawe asasiga ibirago, niwe buri nyina w'abana urakagira urubanza umukobwa wawe asasi ibirago. Urakaruka wibwa utanga utivye, urakagira ibanga nibanga ubangiramwo imbuto. Ikibirengeye vyose uragakunda Burundi, uragakunda abarundi, uragakunda ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi, ahubwo bikunde kirundi cirunde ku kirundo cazo.